Nshuti bakunzi mwese muriko mukurikira imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije. Mwibwirizwa shingiro ryatowe mu mwaka wa 2018 abarundi bahaye Imana ikibanza ca mbere. Haraheze kandi imisi ibisabisho mpuzamadini n'ibikorane bitunganywa na leta y'u Burundi mu kwezi kwa Myandagaro no mu kwezi kwa Kigarama vyemejwe ko bizohora biba ku izina rya leta y'u Burundi, mu gihe imbere yaho ayo masengesho n'ibikorane vyahora biba bitunganyijwe ku izina ry'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ivyo bikorane iyo bigeze rero abarundi babishoboye bo mu madini atandukanye barahurira mu kibanza kiba catowe gushimira Imana mu masengesho aba ahagarariwe n'umukuru w'igihugu. Iruhande y'ivyo amakuru dukesha ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko gushika ubu mu Burundi amadini n'amashengero yemewe n'amategeko angana 768. Aha rero aba n'abandi baribaza ko leta mvyeyi, leta nkozi kandi senzi ihamagarira abarundi kuja ku kivi kugwiza umwimbu no kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Amasengesho yaba mu masengero canke mu bikorane bitunganywa afasha gute mw'iterambere no kuzamura ubwo butunzi? Ubwinshi bw'amadini n'amashengero yemewe n'amategeko mu Burundi buvyazwa umusaruro gute mw'iterambere mu gihugu? Ivyo bikorane n'amasengesho bitunganywa ku izina rya leta bifasha gute mu gihugu? Kuri ivyo bibazo twatumiye abatumire batatu baza kugira ico babivuze ko. Uwa mbere ni Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishengero Holy Center rifise icicaro mu Ngagara. Apotre Jean Paul ndabaramukije n'abanikaze muri kino kiganiro. Natwe turaramukije. Abenshi Jean Paul Apotre ejo bundi baramwumvise ku buhinga ngurukana bumenyi ariko avuga ko udatanga ishikanwa rikwiye abari nk'umuri were. Ngira ngo muri kino kiganiro uraza kubahereza umuco ivyo washatse kuvuga. Turi kumwe kandi nundi mutumire ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu arongoye biro bijejwe ivya politike, imibano n'imico kama. Jean-Claude Karegwa Ndenzako ndabaramukije n'abahanikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije nanje ndaramukije bariko baratwumviriza kandi bashimiye ko mwantumiye. Ibijanye n'amashengero n'amadini ugusenga biri mu byo mujejwe hariya mu biro by'umukuru w'igihugu, ndizere ko tutihenze kubatumira. Tubikwikenera hafi. Murakoze cyane. Undi mutumire ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Faustin Ndikumana ndabaramukije ndabahanikaze mu kino kiganiro. Murakoze kuba mwadutumiye, ndaramukije nabo turi kumwe n'abarundi bazakurikirana iki kiganiro. Na Apotre ndamuramutsa natwe duhamagarira abantu guhinduka. Kuba twatumiye muri Parseme naho muhengame yaba mu bya leta cyangwa mu byo gusenga, bizere ko tutihenze ko tutagihenze ko yego. Diomede Hategekimana nije ndemesheje kino kiganiro, sanga ikaze mwese. Ikibazo ca mbere rero reka ndacerekeze kuri Jean-Claude Karegwa Ndenzako. Indongozi z'igihugu uno munsi zirasenga zikabigaragaza amasengesho no mu bikorane. Mbega bifasha iki igihugu n'abene gihugu muri rusange? Haraciye igihe novuga kitari gito ariko atari kinini cyane indongozi zifasha intumbero yo gusubira kuri ka karanga n'akarangamutima byaranze basokuru, kuko iyo tuvuze ko Imana yahawe ikibanza ca mbere mwibwizwa shingiro, je mbona mwenga haba hariho kwibagira iyo twavuye. Imana ntiyahawe ikibanza ca mbere ejo bundi mu 2018. Imana yasubijwe ikibanza ca mbere yari ifise, kuko kuri basokuru na basokuruza mbere yari ifise ikibanza gisumba icifise ico yari ifise mu 2018. Uko gusenga rero kw'indongozi zacu novuga yuko ari kuva ibuzimu bakaja ibuntu, bakazirikana yuko umuntu afise ahageza, ko Imana ariyo yaremye umuntu. Mu gihe rero umuntu amaze kwemera ko ari umwana w'Imana, ko Imana imusumba akemera ikamugaba ikamuganza, aca akora ibihwanye ibihwanye n'ugushaka kw'Imana. Ivyo rero indongozi bikoze umwera uvibukuruga kwira igihugu cose. Imana ishaka ubutungane, Imana ishaka iterambere, Imana ishaka amahoro, Imana ishaka ivyiza. Indongozi rero zimaze kuja muri iyo nzira
haca haza iteka n'itekane mu gihugu. Ni vyiza cyane ko bihera ku ndongozi. Muvuze muti Imana ishaka iterambere, ubutungane n'ibindi, mbega bijya bikorane bitunganywa abari umuntu byo kurondera iryo terambere hamwe no gutungana? Iyo bikorane bitunganywa, urabona iyo uri kuravuga ubuzima bw'igihugu, hariho ivya politike, hariho ivy'ubutunzi, hariho ivy'imibano. Muri ivyo bikorane rero inyigisho zitangwa zija zibanda kuri ivyo vyose. Ibisomwa bitegurwa biravuga ivya politike, biravuga ivy'imibano, biravuga ivy'ubutunzi. Nakaryo rero keza abantu bwa mbere hoho kubabwira uti banza muve muri bimwe ya madosiye yo mu biro, vya bintu mwaba muri ko murakora kumbure bimena n'umutwe, mubanze mwibuke isoko rya vyose, mubanze muzirikane yuko Imana ataco muri mutagizwe n'Imana, ataco mufise mutahawe n'Imana, muzirikane yuko atanakimwe mwo kwishoboza Imana mutari kumwe. Ivyo rero novuga nti niyo nta itanguro ry'ubwenge no kubaha Imana. Hajya bagiye kurondera ubwenge, bagiye guca ubwenge, ni vyigwa nkarisha bwenge. Ubwenge bwabo hagiye umaze umwaka canke amezi makeyi utaganira n'Imana, utavugana n'Imana, usanga wibaza ngo umunyabwenge naho ufise ubwenge. Harabibaza ko muri bajya bitabira bijya bikorane na cyane cyane bari mu bibanza vya leta bagendayo kubera ko atari uko baba bavyumvamo, ahubwo ari kugira ngo bakingire ivyicaro vyabo. Mbega bavyumvira gutyo barihenda? Nibihenda, ivyo nibisanzwe, niko vyamye na mbere hose, niko bizokwama. Abantu baja mu mashengero, mu masinagoga, hirya mu bibanza vyo gusengera bajanwa na twinshi. Uzobe na hajya aho nkunda gusengera, ari umupatiri aratubwira ati muraraba neza amatelefone yanyu, hari abantu baje kwiba. Hari abantu bagenda mu bibanza vy'amahuriro aho basengera bagiye kwerekana impuzu nziza, bagiye guhagarika imodoka nziza n'abantu bayibone, bagiye kudandaza ibita amayinite y'amatelefone kugira ngo umuntu asohotse agure, bagiye kudandaza tujya tuntu kwihanagura icuwe, bagiye kudandaza ishapure. Bijye bibanza vy'ihuriro abantu bajanwa na vyinshi. Ariko iyo biganiro bimaze gutunganywa ku rwego rw'igihugu, ukabuzi ko umukuru w'igihugu ari hari, urumva utagiye nawe urumva yuko ari ikiba kibuze. Rero abantu bagenda ubwa mbere bavuga bati reka twegere ko umukuru w'igihugu niwe mwami. Burundi bumaze kuva mu ntwaro ya cami bwabaye repubulika, aguma ari umwami, aguma ari Sebarundi. Ni nk'izuba, izuba ugegeye kure urakanya, ariko niyo ugegereye cyane irashobora guturira. Umuntu arategerezwa kumenya ahagarara afatiye naho izuba riri. Abo rero bavuga ari abagenda muri iyo ntumbero. Abandi bavuga bati nahato bari hari, reka dusangwe dusenga tutari kumwe n'umukuru w'igihugu, kuko baje bavuga ngo nzohora nsenga ahari kurasengera umukuru w'igihugu, uwo ntaba ari umusenzi, aba ari umusezi. Hajya rero muri make abantu bajamwe imigwi ibiri, hari abasenzi n'abasezi, hariho n'ababa bagiye kwiyerekana, kuko igihambaye je namanda bivuga uzoshaka aza binziza azoba mpora ubusa. Igihambaye sukuja gusenga, sukuja mu isinagoga, sukuja mu rushengero, sukuja muri ekeje ku misiyoni. Igihambaye nibikorwa, ukwemera gushingiye mu bikorwa. Jewe ndabi vyamwa vy'umuntu ivyo akora avuye hariya, canke amazi imisi avuye hariya. Yego Faustin Ndikumana, akabazo nikayengene indongozi z'igihugu no munsi zirasenga zikabigaragaza mu masengesho mu bikorane, mbega bijya ku bwanyu mubona bifasha iki abene gihugu muri rusange? Jewe uko ndabibona, ubwa mbere hoho bavuze ko Imana bayishize imbere. Karegwa umuhanuzi mu biro by'umukuru aravuga ati nakera yari imbere, kandi nivyo ico turagihuriza ko nicivuga bavuga ngo Imana umwami uburundi. Hanyuma rero ico rero mvuga rero gusenga, jewe gusenga fata yuko mfatiye kuvyo mushinga naye Karegwa ahereje ko je gusenga fata ko ni mu Gifaransa ni input umuntu yishiramo. Mu Kirundi no kuvuga urumva ni barakwigishije sivyo, canke idini mu bisanzwe idini riza kutubuza gukora inabi, tubakora neza sivyo, ibyaha turabizi barabitwigishe. Urumva rero ayo masengesho nibiki canke ingene umuntu asenga canke niki, ubwa mbere ho ncavuga ati twigusha tuvuga tuti tuzokubona icyo uri kurakora. Ibikorwa vyonyene je iwanje nivyo binyere ku muntu asenga.
ibikorwa vyonyene ndavuga tuti wewe uvuye uri umukadre uvuye gusenga sivyo uvuye gusenga ushitse ugashikira kurenganya abantu ugashikira muri vya biturire ivyo bihora biba ivyo bira kuko mu gihe igihugu umukuru w'igihugu aravuga tuti ubutungane siho buri igiturire kirahari akirwa arabivuga mugabo bavuye gusenga iyo bavuye mu masengesho uvuga ko hari abadahinduka ivyo rero niyo conclusion nico gitwa tuvuga tuti imigenderanire umuntu agira n'Imana nigwiwe nawe imigenderanire jewe ngira n'Imana apotre agira n'Imana ugira n'Imana numwe wese agiranira imigendera yiwe hanyuma tuza kurata turi muri vya bikorwa hanyuma kandi rero je ndabivuga kandi nuko je ndabibona gusenga ikwiye kuza iraba na affaire privé individuelle y'umuntu nyimbura umuganga usenga sinkeneye yuko je sinshaka sinda kukubona ngo nakubonye ngo kuri bombere je nakubonye kwa David he uri kurakoma amashi uri umuganga usenga nshaka ndakubone kuri kwa muganga abagwayi wabakiriye bose ntubataye uragiza kigoruka zakazi kawe kijya usabwa umuryango urito ibintu byose urabikoze neza aho renje avuga ati wa muganga arasenga ngabo sinkeneye kuvuga ngo nshaka kumubona yuko ari karasengera hariye ntaco je bimarira nasenge mugabo je ndamubonere mu vyamba hanyuma kandi tuko tubona ariko tukiri ngaho Jean Claude Kare wavuze ati aho umukuru w'igihugu abari birumvikana yuko umukuru w'igihugu arafisa n'imigenderanire n'Imana sivyo afisa n'imigenderanire n'Imana jewe nkavuze ni ku Mana mu bisanzwe sindinda kubona ngo umukuru w'igihugu ari kasengera harya naco ndabira arashobora nagasengera muhira ashobora nagasengera asengera hose kuko naco bifasha jewe mugabo ni yabahejeje gusenga agacaza agatwara neza yugatera imbere kuko nico yatorewe kuturongora akaduteza imbere ubutungane ivyo nawe arafise ingene acagenda akavugana n'Imana ingene ibimufasha kugira abikore muvuze gutya mushatse kuvuga ko na je mission nanje njejwe kuyiwanje ndagenda nkavugana n'Imana ingene noyikora ntibikeneye kuja mu mayira abiri ngo mwiyerekane ngo mana mwiyerekana gusenga ati we shaka wigire inyuma y'inzu ayiherereye uvugana n'Imana usenga ati data wo mwijuru azokumva muri buki gihe akaze akarira abafarizayo murabize muti yeza tukabafarizayo ngo mwebwe ngo mwita imbere mwambaye impuzu nziza mu mashengero masinagoga ngo murabasahuza arababwira ibintu yari karabereka ati ivyo muza muheje kurenganya abantu muheje mugaca muza gufata ibibanza vya mbere ati iwanje Yezu byo ntibira yarabatukaguye uzogenda urabana ati haratutanetse ngo yeza tukagura abafarizayo yashatse kwereka ati rero iherere senge turabe ivyo ukora uko ni wiherere ugasenga uwawemera Imana mugabo ntuze kwikoresha mu kugira abantu babone ngo umusenzi wa mbere cyane nibiki kandi mu byuri kurarangushe mu kogwa atakiriko kiragenda nico gituma rero nakera batinze baravuga tuti ivy'Imana n'uburongozi bagiye barabisepara ahantu henshi burya no Burundi sinabaza muri leta laïque no Burundi ni leta nubwo tuvuga ngo Imana twayize ibere mugabo ni leta laïque mu miziri magiye kuyisengera iwe yigire umukatolike yigire umuprotestant yigire none kw'ivyaha ntigishingiye kw'idini ivyaha batubwira nibiki batubwira ngo ntitwice ikinyoma tukigwanye ubusuma ubusambanyi ubunebwe akarenganyo nese ivyo sivyo idini litubwira urumva rero tuje kuri ibi mwese zarara bati ubwo siniba ubwo sinica ubwo nta kinyoma ndiko ndazana mu bantu kibahitana ubwo nta bunebwe nagize ha gukora nishinga nicaye ubunebwe atwari igicumuro ca mbere kibi kugira nze kurya ivy'abandi babiri yakuya ariko tukiraho nyene ubwo sindiko ndarenganya abantu ahondi Faustin Kumana tukiri hajya nyene mu byo muti ntibikenewe kwiyerekana mushatse kuvuga ko bijya bikorane bitunganywa kubwanyu bitari bikenewe kubera ko biba kumugaragaro jewe nkajewe nyakaruriro cyo ntavyo nogira nkumenya niyo nsengera bojewe kubera ko ntibikenewe je nsengana n'Imana ndazi ico yanjeje none nti abapastor ntibahari ntibakwigisha je ndiko ndabibona mu bisanzwe mugumwe wese ayibona ukwiwe je nshavuga ati
mukuru w'igihugu ndamwifuriza no gusenga cyane n'abashikiranganje ahubwo bagenda basenga sivyo mugabo abashikiranganje bakadere bose umwe wese haraca n'abapastori basenge nabo nyene ntibaguye kujya bazaba ngo batsitaye nabo nyene bisengere bagende basenge kuko nabo nyene turuva ngo baguye aha ngo niko baca bavyita ngo baratsitaye baca ngo bazoca bavyuka nta kibazo mugabo tuje muri iyo ntumbero kuko uravye ibi byahatuma tuvuga tuti ibiturire biratwishe ubusuma iki bakavuga ngo ubusama hegene ibintu byose baguma bivuga nitwega abarundi nyene urumva rero ivyo kugira ubihebe ntuvuga ngo urindire umukuru w'igihugu akoresha kugira ruhande ivyaha akoresha amategeko ibwirizwa shingiro code penale ubutungane zo nzego zigakora hanyuma ivyamureza vy'Imana nabyo bacaza kukubwira kugira umenye ko hari ikindi kintu Imana igusaba ako mu byo cyo mugarutse murerekanye ko ijambo ry'Imana rikakwereka ivyo bigusaba numva ko mu ivyo bikorane hashobora kugira ikintu hakuye kiguhinda hari ababijejwe umukuru yuhajejwe nyine by'amategeko kuko ndaguhe akarorero umupastori cyangwa umupatira agize ikosa ahanwa nande si ubutungane numva igikuru gitakubikiye ubutungane ni muhamagara apotre ngahagize nk'ikosa ubutungane no mu mpimba yojayo numva ko umukuru hari ikindi kintu ajejwe odora iyo moralisation hari amategeko mu gihugu abantu ntibarenganye ibyo biturira kandi akicara kabiraba neza yuko biriko birakora mwagacaga ntabwo tuti mana yanje ibanga wampaye sivyo reka ndarikore urimpe ntuze ngene ndarikora ndarirangura hama bandi nabo baje kukiva abapastori abasenyeri bigisha mu mashengero abari muri leta nabo bace bakora ivyabo kandi byose bijana kumurariza abantu patira kubya ko Imana izoguhana mbwa leta iraguhanira hanyene ni difference jewe nivye musenyera azombira mu isengero Faustin ntiwibe niwe Imana izoguhana mugabo nivye ubutungane ngaha ni buca wungira ngo buzoguhana buca bunshakira no mu mpimba biratandukanye ariko turaho nyene no munsi ivyo bikorane vyaremejwe ku mugaragaro ko bizo bikorwa ku izina rya leta mu gihe imbere yaho vyakorwa ku izina ry'umuryango mukuru w'igihugu hariho n'ikindi kiba kitunganijwe na leta sivyo hose n'abategetsi bagenda ikindi gitunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu hose n'abategetsi bagenda hari n'igice gitunganywa ngo n'umugambwe uri ku butegetsi hose abategetsi baguma bagenda byo kuvuga ati abantu bose baduga bagira gute amadepa bagira gute je mbona ari byinshi bya bitatu ni byinshi uravye uburyo bw'igihugu bufise uraraba na retraite honyene gouvernementale yabaye canke ikintu carabura abantu uburyo bibatwara baduze canke bagize gute urumva rero nibaza yuko barashobora kura indi forme kandi kabani were je no kwirimbura d'abord kuvyaranguye kabari mwe mwaka d'abord kwirimbura kuko hariho yega nabanza no kwirimbura mu byo kugwanya igituri twakoze gutuye umwaka akirimbura we wa mukadra haje bakoze ibiki wagize guti biko nkama bahejeje rero bagashagira breakfast play gusabira nyene umugisha igihugu Imana nibisanzwe kwirimbura mbwa mujya kwirimbura jambo ry'Imana ryo rikwereka ibyo ibyiza wokora iwirimbura mu kazi kawe ka misi yose wewe nyimba uri mushikiranganje kanaka nta masoko kuri kuratanga uri kuriba irimbure nimba ubona wataye isoko nayo ntubona ko hajya hano ibarabara rizoboma kakiri kare nk'akarorero urumva ivyo rero nivyo biza kugira abantu bamaze kwirimbura bwabo umugani wa ntuzeye abantu bazogenda usange nk'umukuru w'igihugu yabatumiye kumbe nori karavyumvira cyane abandi bagende baje gucungura intuzeye gucungura umwanya nyene ati twicare bambonye kizima bambonye ko nayo nicaye hajya amajambo akavuga rero ndagiye je ibwirizwa ryanje narimaze nico gituma abajya bakadre nabarabire kuri randima ariko baragira kuko azi bariko barakora sino kuvanya kwigendera umukuru w'igihugu Mbere nkunzi hari ibiya bintu vya moralisation yarabitanguye kuzirikana igihugu babanza kwera ngo siyanse de moralisation sivyo urumva n'ubu zirabandanya n'uhageze igihe rero bari gufata kanywafu tifata kanywafu nyirakoresha ubutungane inzego zimeze neza zikakosora abantu kuko naguhe n'abanyedini bacibwa urubanza n'ubutungane kandi na musenyeri arenganijwe diocese birenganijwe acaja hehe ataja muri
tribunal nizomurenga ntacagana ngo mana ndenganura ndenganura okay mugabo nja muri tribunal na hari musenyeri iyo tribunal rero mugita ameze neza namusenyera carenganywa akarenganiriza hakwisi. Apotre Jean Paul, mwebwe muri umukozi w'Imana, mwumvise ivyo Jean Claude Karerwa yavuze, murumvise n'ivyo Faustin Ndikumana avuze kubijanye n'amasengesho ibikorane bitunganywa ku izina rya leta. Jean Claude Karerwa yagize ati Imana ishaka ubutungane kandi ishaka iterambere. Yongera avuga ati hari abasenzi n'abasenzi. Faustin Ndikumana avuze ati ntibikenewe kwiyerekana muri bijya bikorane biba. Mwebwe muri umukozi w'Imana, ivyo byose mwavyumvise mubivuga kwiye? Je murakoze cyane, reka ntangurire ku bantu bagiye babanye umwami Yesu canke Yezu ariko arigisha maze iminsi ariko arakora, barakwana mbya ati twigishe gusenga. Ndagwana ndabwiye ko gusenga nibanga rikomeye. Nibanga rikomeye cyane, mbere rimwe na rimwe nibaza ko abari tabura bari bake. Ndashaka guca mvuga ati yabigishije iki? Yabwiye ati nimwe atangwa gusenga muze mutamwe muti data wa twese uri mu ijuru. Nuvuga ko umuntu agiye gusenga abwiza kubanza kurengana ama esprit yose de division. Akantu kose kamutandukanya n'abandi, akamenya ko n'umwansi wiwe basangiye se. Ni dénominateur commun de réconciliation. Babumwe. Bamenya yuko iyo Mana ifise dufate amaritiro amajana 5 y'imwemu itazo gukatira we menshi. Bose izobaha. Bose bakaronka. Ari data batwese. Uno musi igiti ufise, icubahiro ufise, abagukikuje, amafaranga ufise, burya nujya muntu yaje n'amaguru agomba genda fukame muriye ku kintu bita Imana imwe. Yariyo nuze kabwira abafarisati naho twegeranye rero, namwe bigisha natwegeranye umenye ko jewe utagomba kunyikatira ngo munyita Imana yanyu mwenyene, ndi Imana ya bose. Acate intambwe arababwira rero ngo uduivyo kurya bidukwiye umunsi apana ngo umpe. Bisigura ko dufate nk'umuntu ikaraharira n'umuntu akamucira ugwa pirata akavuga ati uragapfa. Agiye ati uduivyo kurya mbya ati mugo n'imbere y'uko apfa Mana arabanza afungura hagi. Niwama nawe aze kuronka. Rero gusenga kuri jewe bwa mbere ni gikorwa gikomeye aho umuntu abanza kuva mu nyungu individual, inyungu yiwe akaja kurondera inyungu rusange. Turaho nyene indongozi mu gihugu ziratunganya ibikorane biba kabiri mu mwaka ku izina rya leta. Mbega ku bwanyu bijya mu bivuga kwiki? Ugusenga guhoreho kuko iyo abantu bagiye hamwe rijya jambo riba riko riravugwa rirazana abantu kwirimbura, rirazana so guciramwo apotre n'amashuri atarangira, n'inyigisho zitarangira no guhozako. Nuguhozako kuko iyo abantu bagiye hamwe nk'umudufate turi nga kuri plateau. Numvise ivyo mushinga na Faustin yavuze. Ubwa mbere ngujya yavuze changement de mentalité. Erega mentalité izanwa no kumva. Iyo abantu bateko barumva ibintu nibaheza ngo barondere ibintu bituma bafata ingingo zo gutumbera. Hanyuma ico noshima cambere kwanza twe twaradusengera abaganza kandi akuganza kutava ku Mana. Iyo ubuganza afashe nimero ya mbere kugira ngo aduhurize hamwe dusenge, bisigura ko nawe nyene abafise ibintu mu ndinganizo yagutsa jejwe akeneye kwereka Imana. Kugira ngo Imana imuhundi imigisha n'imihezagiro kumwesa bavuga ati Imana uramubwenge bwo gutunganiza bano bantu. Ahubwo uko neko ndibaza inyuma y'amasengesho hakwiye gukurikira iki? Uko nta kwizera kutagira ibikorwa. Hanyuma muca muvuga muti mbega amafaranga bitwara bigira gute? Sebwo je n'ubusi ndatahura ukuntu abantu bakeneye kugira umunsi mukuru bagira ibintu byinshi, ibintu byiza, mugo bageze gusenga bagashaka tugende gusengera ahantu hatameze neza, atadepasse byadutwaye. Dawidi yavuze ngo akono Imana kinatakimaze ikintu hajije no tuma ndakireka. Ingoro nziza ya mbere yubatswe na Salome yari nziza cyane. Imana yanezererwa ko abantu bafata imitima yabo bakayoborera kuri bo, baje kwiborera ku Mana bagaca ingufu zo kuza kugirira abandi neza. Kuko numva ariko no bivuga ariko kuri ico Faustin Ndikumana yavuze ati bijya aho umukuru w'igihugu agenda gusenga mu bijya bikorane canke kanomya ni masengesho kubwiye uko abibona byari bikeneye uko abantu babimenya kuko niwe hamwe n'Imana
bo babiri kubivugana oya yaba bidakeneye ko abantu bayimenya n'imana tuba tuyizi ibitanga ama message iyo mwijuru rero hamaze kuba ikintu twokwita ishengero n'ahantu haboneka n'ahantu abantu bagenda bagahurira rero iyo umukuru w'igihugu atumye kamasengesho nibaza ko mu buryo bw'indinganizo y'igihugu aba yaramaze kubona inyungu zagutse kandi zishobora gufasha abene igihugu arongoye kuko si ibihugu byose abantu basenga cyangwa perezida batume ko abantu basenge kanatsinda kuva jewe mbonye amasengesho atanguye niho nguma mbona ivyiyumviro bibi na cyane bihagaze ku macakubiri amacakubiri niyo nimero ya mbere niyo nimero ya niyo no kwita kintu ca mbere gituma abantu bameranira nabi n'ibindi bigenda nabi je ntuhanavuga ati nta kibazo nobona ahubwo twebwe duhamagarirwa gusengera abakuru n'igihe bo duhamagara ngo tubasenge byo iteka dutewe byo bari byiza mugabo nimumazi aho cyane nimumbaza ati mbega inyuma yo gusenga aho kuri kiriki iyo umuntu amaze kubonana n'Imana akanyungu kiwe kambere karapfa hagaca haza inyungu rusangi ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana utabonye wanka mwene so ubona birivuga ngo ubura umwicanye iki twemeza ko wabonye Imana n'igihe inyungu zawe zapfuye ugashimbira inyungu z'abantu urakoze mugize muti igihambaye ni ibikorwa by'inyuma y'amasengesho isho mugihuriza ko n'abatumire bose ariko rero hari abagira bati muri ivyo bikorane hari ababijamwo atari uko bavyiyumvamo ahubwo ari kugira ngo bakingire ivyicaro vyabo mwebwe ivyo murabibona mana yanje burya igihe cyose umuntu agiye gusenga agenda gusenga kubera icyo akeneye hari abagenda badagikeneye ku bantu bakeneye ivyihuta bikeneye badabikeneye ku Mana bakeneye ivyihuta ku bantu burya umuntu wese ahakoraniye hari abantu bamavuga bati nitwaheza gusenga cyo ndamuhereza kano kadosiye kanje ibyo sino yivuga kuri nyene icubahiro gusa natwe turi pastori hari abantu baba batatubonye mu buzima busanzwe akaza agasenga kikumbagaza agaca gusanga mu biro yagusanga mu biro ukibaza ngo aje ngumusengere kumba afise ikindi kintu kanaka ego ashaka kumukemurira kirengeye amasengesho arashobora kuba atarisha inzu arashobora kuba umwana vyagoranye arabati hamwe no muronka apotre no muzi uko biri kose iryanzu yanje no yiriha twibaze ko numurajya amasengesho aravuga bati byoshika umutama kambona kizigenza nanje nkagira kigira ivyo birashobora gushika ko abantu babigumana akona ko ni kame ka muntu nazo ndonki kicanke undi akamubwira ati erega nari nakuvugiye kwa naka uragenda kuboneza mu ati ni naka yakubonye uragenda mwikorana azashaka azaca kubona ivyo hari ngorane Claude Karego yabise ngo nabasenzi uko bigenda kose uko ndabita kose kandi sindababeshera naje ushobora gusanga ndimwe muri abo nta wimena igihute nta wicira urubanza nta kibi na kimwe kirimwo kuja aho izuba riri nta kibi na kimwe kihari kugama imvura umwami mu bisanzwe bamuramutse batiganza asabwa agasabwa inka n'imirima n'iteka n'itekane umwami utamusavye umusuzuguje niko bavuga mu Kirundi umwami utamusavye umusuzuguje niko bavuga mu Kirundi haje umuntu umukengere omega ntaca afise kandi ivyo bintu abifise kugira ngo abiha abantu mugere umuntu aratamusaba aba yamusuzuguye ni vyiza rero kandi tuvuze umwami ni wumve abaganwa uva batware baje bahurira hariya hari umwami hari abaganwa hari abatware hari abatoni hari abishikira hari abasongarere hari abakevyi bajya bose bafise ivyo batanga kuja rero kuvuga uti reka urubanza rumwe rumare zibiri reka nita bajya amasengesho na televiziyo baje kunyerekana ko naguze ishati nshasha canke naguze ibirato bishasha reka nita bajya amasengesho buramatari nje ndamusanga hajya ngene ndamuramukije cyangwa umucamanza kanaka agenda yaca yibuka gwa rubanza navyo ni vyiza reka ndagutera inkuru yabaye muri isengero na kwisengero kwishengero nimwe bw'abaporoti abakatolika n'isengero ariko gushengera no kuja gusenga ushengeye kumana byose n'urushengero nacu hari umuntu hari gihe haba ibisabisho byo ku munsi wa kabiri aho abantu bagenda hari gihe barakuranya hamwe akabagushima biya bita ruwanje no gusenga basaba
hariho rero umuntu umugwiza atunga yari yagiye gusaba isoko hajya amasoko aragoye asaba ati mana ndagusavye iri soko nze ndaritsindire ndaritware akasenga rero bakatura kumwe ko baproti mana iri soko ndagusavye umfashe ndaritware umugabo yari nyuma yiwe yaramaze iminsi adafise ibiharage kandi aheranye n'inzu bari mu kumusohora bene inzu nawe agasenga avuga ati mana mperanya amezi abiri kandi akeneye n'amafaranga y'ibiharage noronka ibihumbi 345 ico kibazo cyo bagitorewe umuti nyamugabo acakora mu mufuko ibihumbi 500 ati reka kugora imana uko ikibazo je niko ndayitura kirakomeye cyane reka kwisamaza ntihavita n'umwanya yishura ivyo wa muntu w'inyuma amuhereza amuhaye 500 aca arigira urumva ntitugenda gusaba bimwe twagwa na bimwe ngabo urumva nakajyo keza ho gutorera umuti n'utwo tubazo kuko navyo birakenewe dukeneye kubaho tuzosenga turiho twapfuye nizosubira gusenga hama ikindi naco ciza muri ajya amasengesho canke ibisabisho ajya amakoraniro yo kugaruka ku Mana tugasenga tukakarisha ubwenge nabizugwa ivyigwa nkabura bwenge nkarisha bwenge naho woba uri igipfu capfuye naho woba uri kigonde bavuga ngo uvumwa na benshi ugateba ugatota kandi utosora ifuko yamiza agati mu jisho nawe ukebura wiwe agwiza ibinongo uko baja barasenga bigisha basubira ni wagenda kane gatanu ntihazobura igihinduka umuntu arahinduka guhinduka no guhoza ko nta muntu ahinduka mu munsi umwe wowe gumugenda gusa guma ku miti rega ariko warasinzikaye cyane ugakenera ko baguha imiti bakwina yindi bakuramiza yindi bagutera mu nshinge yindi bakurasaga yindi baguhuha ukazokira bukebuke nta muntu akira rimwe na rimwe biva n'ingwara urwaye ingene imeze kugenda rero nta kibi kirimo aho na Faustin yavuze ngo ntivyosubira aya yabeshe amabarire kuko umukuru w'igihugu sinavuze ngo ntivyosubira je ntabikorana navuze ko je waho nsengera ntimwangomba ngo muhamenye yavuze ngo simpaka ngo ntibikeneye ko abakwerekana bagiye gusenge ego ntaco ndakumva ariko ragenda kumenyesha yuko sinshobora kuvuga nk'umukuru w'igihugu sindaba umukuru w'igihugu mugabo ndazirikana neza mu byo nasomye mu byo maze kubona yuko umukuru w'igihugu ajya aravugana n'Imana uburongozi bukomoka ku Mana Imana irinze guhaguruka ati genda ndaguhera igihanga kijya gihugu arafise amurongora akambwe hajya na Faustin yitwa ndi ku Mana niho yoba kimenye umuzi wo mukuru w'igihugu niho yoba kimenye ko ari ndi ku Mana yoca hinduka yoca wundi muntu mukuru w'igihugu amaze kwambara ujya mwambaro w'umukuru w'igihugu kwicira mu ntebe y'umukuru w'igihugu abo wundi muntu mushasha ariko Jean Claude Karigwa mu ntago mwavuze muti mu bagenda nivyo harimo abasenzi harimo n'abasezi mukaya naho gaheze mugize muti kuja muri bya bikorane nta ngorane nta kibi kirimo kuko aho mwami abari ni vyiza ko abantu bashengerera mbega none ko hari abibaza bati bajya baja gushengerera canke muri abo basenzi canke abasezi hariho abagenda bakoresheje uburyo bwa leta imodoka za leta n'igitoro ca leta n'ibindi bikoresho vya leta icoco nta gahaze mubibona bo reka ndabivuge maja mu makeyi muzobona imodoka hari n'imodoka wibaza hari ushobora kubera ari umukozi wa leta ukama wibaza uti yatwaye imodoka ya leta kandi atari ya leta ico ni kimwe hajya muzoje muraraba imodoka zigenda zose si za leta hari izo ko najya ama plaque zijya mparati ziri ku modoka hari zidafise bijya biharuro bisa n'umuhondo bita plaque za leta mugabo ari za leta birashobora gushika rero si bose batwari za leta hanyuma hari abantu bemerewe mu mabanga yabo n'igihe bari mu ikonje bari mu karuhuko n'igihe bari mu bindi bikorwa vyabo kugumana izo modoka za leta z'igihugu bari abavyemerewe hama ikindi hari abantu bagenda muri ajya amasengesho ngo babandanya nakazi kumweza vuga ati nawe gushaya uri nka yiwe ngo niko yari ku munsi w'isabato bagenda hajya bakagira umwanya wo kuja gusenga n'undi mwanya wo gukora ibikorwa none ya modoka ko ari gikoresho ko ari yo nkowe ko cyo kigwanisho ciwe mu gihe atayifise n'uko ibikorwa bishobora guca bihagarara abo rero bazitwara kenshi muze murabo mbega bagiye kuzikoresha iki basenga umwanya ungana gute mu wundi mwanya baheza bagakora iki nukuri nta vyo gusesagura ubutunzi bw'igihugu bibera hajya n'ivyaba biba birashobora gushika nta woca afata ngo ni kurenza urugero bibaye kuri umwe canke babiri ivyo navyone iyo hagize umukebura ku masengesha kuri kiraheza gakota imodoka yiwe akagenda hama mu gihe naho vyoba
jewe ku bwanje ndavyemera nkavyemanga kurya umurima nagaye ntirirwa ndabagara ku bwanje Imana yaguhaye vyose Imana yahaye igihugu vyose igihugu rero gutiza Imana imodoka imisi 4 yazigihaye umwaka wose mbona umenga nta caha co bakirimwo ahubwo no gutuma icihezagira n'umwimbu n'ibindi bikorwa biriko birakogwa kugira haze haboneke vyinshi. Tubibutse abariko bakurikira imbonesha kure y'igihugu ko dufise abatumire batatu. Uwa mbere ni Jean Claude Karegwa Ndenzako n'umuhanuzi mukuru w'igihugu arongoye ibiro bijejwe ivya politike imibano hamwe n'imico kama. Turi kumwe kandi na Apotre Jean Paul Manirakiza akaba arongoye ishengero Holy Center rifise icicaro mu Ngagara muri commune Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem ni ishirahamwe idahanye ibicaro vya politike rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Tukiri kwa Apotre Jean Paul, bivugwa ko abarundi benshi bemera Imana kandi bayisenga, ariko ijaka ry'Imana atari benshi barigendera canke barishira mu ngiro. Nivyo biragoye kukurumva nta ma statistique canke amafishi yo kuja kuraba by'ukuri uko kuri kwagutse indani uretse ko twokurabira mu bintu Imana yerekana umuntu akwiye kuraba. Twebwe abantu basenga bavuga ati bwa mbere Imana n'umuco, Imana iragororotse, Imana irera, Imana ikunda ukuri. Bisigwa yuko wewe uyegereye uca wakira ivyo biyigize. Iyo ugarutse rero mu bantu nibyo uza gushira mu ngiro, nibyo uza gushira mu ngiro. Kandi Imana irinze ikwiyegereza mukayaga ijambo nirigi wawe iba ari ry'abantu ugiye kuyaga nabo kugira ngo bijya vyiyumviro numva avuga ngo changement de mentalité guhindura ingendo ufata vya vyiyumviro guhereza ukabereza kugira ngo abantu bahindura ingendo bavyecaga icapo yaguha. Ubu rero muvuze ngo abarundi benshi bemera Imana n'ukuri turavyiba ama kwa Mungu abantu bose babugaye hamwe no biharira ko batemera Imana no ndiko ndavuguruza ya Mungu ya Mungu yose abantu bose bari gusenga. Ikigira kabiri n'imirimo henshi n'imirimo yose irugira hagarara isigira ko vraiment ari no menje cyane. Ikigira kabiri no hameje kuvuguruza ibyizwa shingiro rivuga yuko twashize Imana imbere no ndarivuguruje mugabo kuvuga ngo ntanga amanota y'ukuri bashira mu ngiro ibyizegwa no ngomba ngende uko urubanza ni haragera. Ariko munyemereye mvuga iki abarundi bamwe na twebwe turimwo akantu ko kwikunda ko kubona yuko wewe utari abandi bose bopfa ako nikava ku Mana ako nikava ku Mana uwo shaka yokagabanya hakaza inyungu muvuze gutyo mushatse kudoma ko igikinizana neza. Erega urabona nk'umwe mwabajije ibintu by'imodokari wewe umuntu akora ku gicaniro ahatanga ubuzima bwe bwa misi yose yirigwa aratukwa kubera ibyo akora hanyuma hageze kwaza gusenga Imana ucuvuga ngo kuramwe imodokari qui travaille au de vrai manger à l'hôtel mu kirundi bisobanura abo kora ku gicaniro yabwiza ko gifite ku gicaniro kandi umukozi akora hanyuma agabwa iteka giye ahantu ivyari bibi none ko abarundi bose bataza kubaza umukozi wa leta hari ariko anigangwa n'amasoko y'amamiliyaridi bamutuka bamuvuma agiye kwisengera Imana. Urabizi uri kubatanga amasoko hari abagusumbya inguvu hari abagira gutya hari abagushwanira. Ubu rero nakaka modokari bago mugende gusenga bose bacava ngo yatwaye imodokari mugiye uri kuragwana ya leta uri kugwana wenyene bakwandikira message winyegeje nani bari karakuraba ugasanga rero nabandi bo gufasha ngo bagushigikire ko ari kubafasha kugarukana inyungu rusangi ahubwo bo bari barakugwanya. Jean Claude Karegwa yavuze ati ibyo bya leta n'ivy'Imana kandi nabo bariko barakorera leta bariko bakorera Imana nk'umupolisi uyumvire sinzi amafaranga bahembwa turajyama bakara kwibarabara bari bahagaze bacungira umutekano wacu bariko barakora mugabo twebwe ico tubitura no kubatuka no kubavuma no kugira gute twebwe rero nk'abakozi Imana ubwa mbere nago masaye tubanze tumenye abantu bariko badukorera abaturongoye nabo numvise abishikiza ngaha hariho amategeko agengwa yo kugira ngo bashire ku rutonde mu buryo butari mu nyobokamana. Uburyo nyobokamana burafise aho bukorera bacabishira mu ngiro bidaciye mu buryo nyobokamana. Natwe nk'abakozi b'Imana murafise ubutungane bwacu tafise ubutungane bwacu twege bavuga bati iyo umuntu afise icyapfa na mugenzi we namwegera byanse nazane babiri byanse bamushimbera ishengero bakamusomera nk'ubu dufate
karegwa amfitiye amafaranga mpamagara mwebwe yanse mpamagara abarongozi yanse tumushimbira ishengero tukavuga tuti karegwa n'ikivume yarandiye amafaranga murambara namufitiye uko muramunangirira neza misi yose abarundi have bibaza mufitiye amafaranga nayo bafitiye n'ukuri karakarero ntanzi uko nabundi ashaka kugira amafaranga kugira ngo ako kantu kubuhimbiri kubusuma ko kugenda gufata abantu baka amafaranga uyajya gapanze gapfira imbere y'ishengero niho ishengero rifashiriza igihugu ko abantu batagenda kwiba ngo mu nyuma baze gufuka imbere y'Imana baduza ibiganza baje kwiba wabeshe baguhanuye bikanka imbere y'ishengero bavuga ati uyu muntu ni kibeshi bakagucira umukenyi imbere y'abantu bose ariko apotre Jean Paul mugeze ko turavuga mu ntabwo kwavuze duti uno munsi mu bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu bavuga ko amadini n'amashengero byose hamwe ari 168 mbega ku bwawe ubwo bwinshi bw'amashengero bw'amadini bwari bukenewe nta na rimwe igiti gikiraba ingorane ku isi bivana n'ukuntu bagifashe hari aho usanga bafise abantu benshi mu isi mbere abantu benshi bakabakoresha mu iterambere ry'ico gihugu hari naho usanga bafise bake ugasanga abo bake bakozwe mugenda konona ibintu kanaka mugabo no kwibaza mbega mu mashengero karavuka agamije iki mbega agamije inyigisho nyobokamana canke agamije ukwiteza imbere k'umuntu ubwiwe hamwe usanga bamwe bagiye kuyatangwa kugira ngo ubwabo bihinduka akazi kabo ka misi yose nitwo kwibagira ko ari abantu bamwe bashobora kuba banagomba bafise ibyo bapfa hagati mu mashengero aho kuza kubishira mu ngiro ngo bumvikane batora inyishu bageta mu kwigabura ibice jewe nibaza yuko amashengero menshi ni cari kibi ngaho kandi naho tuba menshi n'ivyari bibi kuko nimundi byo baza kwigisha ni vya bindi kugira rero ibintu byose bigende neza umuntu abanza kuba abantu babijejwe bakabanza bakarabira hamwe mbega vy'ukuri ishengero kugira ngo ribeho ishengero ibintu byo bikenewe babirabwe nyene nabishengero ibintu bikenewe nibihe kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana ivyo kenerwa vyoba ibihe hanyuma mu nyuma rero nta muntu akoranya abantu weze kubakoranya abigishe gukora nabi haize kubakoranya abigisha ubunebwe ndangiza kwico ciyumviro ibihugu bimwe byatangiye kwigisha imirongo y'ibiri ivuga ngo ubudakoze ntakajye ubudakoze niho bahereye umuntu adakora ntajye mbere Paul yavuze ati musanze ubudakora mugere usansuma ariko apotre Jean Paul mu byo muheje kuvuga muravuze muti ubwo bwinshi bw'amadini hari gihe biva kubera ko hari abacanyemwo hagati yabo bagaca bashinga ya madini muravuga muti hari abusanga babona ko ari nk'akazi kabo ka misi no kuvuga amaronko ngira nje ngaho nyene uno munsi muri abo bacanamo hari gihe bapfa amashikanwa aba yatanzwe ibigira 10 canke hari gihe bishika muri ayo maronko bashira imbere ibijanye n'amashikanwa mwebwe nyene ejo bundi vuba cyane haravuzwe ku bingangurukana bumenyi bavuga bati Apotre Jean Paul ahamagarira abantu gushikana amashikanwa akwiye kandi utayatanze afatwa nk'umurobeno kuvuga afatwa nk'umwansi bijya byavuzwe byari byo canke sivyo murakoze cyane ubwa mbere mwisezerano rishasha turimo Bibiliya ivuga ngo umuntu wese yigushikanira Imana ayishikanire anezerewe atagoberewe mugabo abanze yumve ko anezerewe hanyuma bavuga bati kirazira kwinjira mu nzu y'Imana iminwe misa ugende gushengera Imana atafushikani ivyo biri mu ijambo ry'Imana nuko no musi ntagenda asoma imirongo ya Bibiliya ariko biranditswe neza ijana kwijana washakano yibahereza mugabo umuntu ashikana si umuntu aba yivye oyayi n'umuntu aba yakoze kijya tweko turigisha twatanye n'akarorero umuntu arimye mu mategeko meza ihegitari akarima ibigori undi akarima muri ayo mategeko nyene mu kibanza kimwe ihegitari 10 n'Imana yamusaba ikigira 10 cy'hegitari undi kamusaba ikigira 10 cy'hegitari 10 ntibazotanga ibingana rero kugira ngo abantu batange bininiya nibive muri uwo mwete wo gukora kuko twe tuvuga tuti si byiza ko abantu ishengero ryuzura abantu bahunze akazi bahunze gukora uno munsi ugasanga abantu bose akazi karuguruye amasoko aruguruye naho buguruye amashengero kuva mu gatondo kugera isaha 12 kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mbega abo bantu ejo canke hirya yejo
nihagera kuza gushikana bizogenda gute mugende murabe ingoro z'Imana ukuntu zimeze nukuri usanga twe dusengera ahantu hameze gute none munimona yuko natwege Imana izava tubaza ati none we naguhaye imodoka naguhaye indege naguhaye amagara wambaye costume nziza wambaye ibirato byiza none ko ikuje ntwara mu kanyabugoro utonyubakira inzu nziza irimo iteka n'icubahiro burya rero ajya amafaranga azahajya akora byinshi hariho ivyuma hariho abakozi hariho imfuvyi n'abapfakazi hariho bijya na biriya ajya amafaranga atanzwe ni nka kujya leta iyo yakiriye amafaranga aca agenda mu bindi bintu kugira ngo babifashe rero navuga ati burya l'église devait être vraiment l'exemple akarorero nyimba mishenge batangiye kugwana n'amanyagurana bajya bava gusenga bagenda mu migambwe niyo bagenda hariya l'église yabwiza kuba indinganizo itomoye kubujya abana bayo bagiye gukora ibindi bintu babikora bisunze ishengero ry'abarize mumbarengarukije none ivyo nyene yayo mashikanwa yatanzwe ku bwanyu mubona agaruka kugira kamaro igihugu gute nk'akarorero tugende muri twebwe hori center je dufate nk'umugezi karusi bariko bararima twabigije kurima bivanye n'intumbero igihugu cyatanze buku yuko ariho kurima no musaba bariko bararima baroroye baragize gute mbega nimumva yuko natwebwe iyo dukoranije abantu tukabigisha ubuzima bwabo bwa misi yose bwo kwitunganya niho tubakoraniza badafite ivyiyumviro bibi bagomba kwera bagomba gutunga bagomba gusaba ikigongo aho bakosheje katubereka ari ibikorwa vyizagenda gukora ntibaze basubire gukosha byo bigenda neza ishingo niko kamaro ryo bari fise cyane kandi rigatumbereza neza ivyo bikorwa Faustin Ndikumana uno munsi abarundi bamwe bavuga bati barasenga benshi mbere baremera n'Imana ntariko uravye ishaka ry'Imana ngeno rishirwa mu ngiro biratandukanye nubwo bwinshi bwo kwemera Imana buri mu barundi namwe niko mubibona niko bimeze kuko biraboneka yuko kumureba abantu byagora gushira mu ngiro iyo yemera ariko nubundi kuko nico gituma ashatse kubigarukako burya hari ibyo ntuze Jean Claude kari yashikirije nubundi je ngaruka ko umaze kuvuga yuko ahantu haza gusengerwa hari umukuru w'igihugu vyemeye ko umuntu aca agenda ngo naye nambara ishati nje kugira ngo ndamwegere ngira iki ushiramwe izindi aho honyine aho yitwa isengero haba hamaze gupfa haba hahindutse nimwe Yezu yigira gushika ahantu agasanga bariko baridandariza bagira gute murazi ivyo yakoze donc wagiye mu isengero mugabo ufise ibindi ibaze nk'Imana yicaye mu ijuru ikabona ngo ajya gikorane ikazibona Diomede afashe costume ngo no musi batambonye cyane ngo nze ngo inashika ngo no mwanza kubonana naka ngo acanyihera utwanyihera abantu kubabona bakaza bafise utwo tuntu twishi baje kugira hajya rero bimeze gutyo intumbero yahindutse ahubwo rero ni bimwe by'abafarizayo nimwe Yezu yavuga ati ingoro yanje nimukayigire ikintu ca speculation n'ikintu nakimwe nico gituma Imana ikubwira ati uje ugana jewe uje kwizina uje kwikosantra je tuganire ucusumbwa n'uwagumye muhira akugara ijambre akavuga ati Mana jewe ngize imisi nkora amakosa ibi n'ibiki womfasha wogira iki uko umurasenga kugira yihindure wenyene ahinduke akereko ntuze bimaze gufatira intumbero hajya habe naco gituma rucu usanga abantu ahubwo haguhinduka baguma muri vya bintu kiriya mwanya ubona yuko umengo n'umwanya wo kuja kurondera utundi tuntu baprofitiramo aho rero intumbero iba yamaze gutakara kandi urazi n'Imana niho iheza ngo inabibone iheza ngo ibone neza urumva rero nico nirivanisha kuko urumva abantu bajaye na twinshi mboneke none Yezu yaranabivuze ati muje imbere ngo babone mubanza vy'imbere muzanywe ni mwarenganije abantu ariko haguhinduka muza n'utundi ikindi naco hakwisi turafise amategeko agenga ibihugu nico gituma exist ibi bibiri irahari sivyo gapo yego iri ngatuseka tubwira ibwirizwa shingiro kubera iki turigira kandi tubona bibiri ko tavuga tuti bibiri irakwiye tuzorabiyo no ariko no mu bwirizwa shingiro birimwo Imana iragarukamwo nimba ko ari magiranire introduction gusa mugabo ko ari magiranire yabe iri ni bibiri irakubwiye ibwirizwa shingiro ni introduction Imana mugabo iravize ibyo bigusaba bikubuza amategeko tugibavuza tuti itegeko rigwanye igiturere imezuko niryo twashizeho no muri bibiri ari bibiri ntiridesa yakurya urumva bibiri ni bibiriya urumva ayo mategeko y'igihugu tuyashirira hiki n'amategeko atuma igihugu cyacu kibamwo kandi mu butungane n'iterambere ivyo rero tukeza kubimenya ingene abantu babara kandi n'Imana yaheze kabishima kuko nubundi haro umuntu yigeze kuducira umugani ariko aratubwira yari mu patiri yari karabitwigisha abana ashaka aratubwira ati ibintu by'Imana nawe maza muragira ati aduha umugani ati hari umuntu yari afise
gawe yarafise abana benshi arabaza nyine arabasigura ingene imitegeza kugenda umwe wese akamwereka itoranwa giwe n'ikitusa sivyo ati ja kukivireyo mukore muri bo hakabaja gukora bagakora hahera nk'indwi hahera nk'amezi 3 bakaza kumuraba bamwereka ati papa twarashikanye niki nabandi bamwami ruhande uri mwiza papa uradufashije uradukunda papa uradukunda okay uri mwiza ba muri ivyo baje kuzana ivyo baranguye asanga ni zero mwe ngwa mu mpayagiza mudakuri ivyo mutegeza gukora ivyo byo kumpayagiza murafise ivyo mujejwe murafise ivyo nabahaye bijya rero yaguhaye utari kurakora ngo bishikeko ni njanye na kera ingene vyagiye biragenda no muri histoire ndayikubwira ivyamadini ariko tagiye mu idonido bya kera tukiri kuri kino twako turavuga ego bavuze bati yaba zijya modoka ziba zigiye yaba umukuru w'igihugu byose ibyo Imana yabikubwiye bya musima twe turafite amategeko twashize kugira ibintu bigende neza twavuze tuti imodoka za leta nizija muri ibi nuko bimeze kandi ubirenza aho gurenza itegeko ry'Imana ko bijya ibintu twumvikanye abantu kugira babane neza bijya n'ivyo Imana nayishingiyeko Imana irashingiye kijya kintu cyose mwumvikana ati kugira mubane mutarenganyana mukumvikana mukaja hamwe mugasinyira kituracemeranije haje Imana yahezagiye kibahaye kubana neza mu mahoro rijya terambere mu Burundi Imana ishaka ko mutera imbere none ishaka ko abantu bagwa mu bukene bameriwe nabi ishaka ko mutera imbere mugabo maragena mukarirondera sivyo iraheze kabwira ati jewe nabahaye nateye ibiti yaraduhaye ibiti ni naturel mugabo imeza si Imana iguha ni gikorwa ca muntu iyo tuvuze nk'ubu unyi ndakunda kuba no mu banyafrika keshi ngo butare ngo turafise ngo nka tererare turazifise none tererare utayikoze mu ordinateur ibimaze nifu biraho none ujya mbona kuri yo travail ordinateur si umuntu wo kwisi erega nibigi Imana dushakako nabahaye itunga kwisi kura ni muri tunganya amagara y'abantu sivyo amagara y'abantu Imana kwa tuti imiti ubuvuzi ubuhinga bw'ubuvuzi ni mubimenye kugira muronka amagara meza muzuja kwivuza sivyo nico gituma ushobora gusanga nejo muri naratigeze gutakaro urashobora gusanga n'igihugu nk'igihugu ugasanga nkabijya byo mu Buhindi sivyo ugasanga ntivyemerane washaka nibi nko mu Buhindi uvuze nka Jezi usanga batana ariko mugabo urashobora gusanga uri nka pastor ugiye kwivuza mu Buhindi ugiye kwivuza mu Buhindi kubera iki kandi na Yesu batamuzi uvugwa n'umuntu atanavyemera mbwa akaguhamahe akakuvura ukatutaha ngo Imana yarayifashije ndakira kubera ubuhinga bageza nko mu kuvura harya hari ikintu yagusize muri Imana imusaba bwa tuti wewe nagugiye iyo miti yose iva muri bwo iri muri ibintu byose yaduhaye ibiterwa n'ibiki nta handi biva urumva rero tutakerebutse ngo tumenye dushakako tuzokuba tuko turasabara wowe ego kwaje ngo kurayishima mugabo kora ico yakuhaye turaho nyene Faustin Kumana twavuze ukwemera kw'abarundi benshi mugabo hageze gushira mu ngiro ishaka ry'Imana harabagira bati sikirenga hariho kandi n'ubwinshi bw'amashengero uno munsi menshi mu gihugu cy'u Burundi mbega uko ku ibyo bibiri mubona biza kufasha gute mu iterambere ry'igihugu jewe gitwana kinda kikubwiye aha muri bihugu byacu cyo nk'u Burundi sivyo niki ingwane dufise ni kukuntu tutamenye Imana dushakako je mu mbabarire naba nitumenye icyo dushakako kuko ubwa mbere twishiramo yuko ibintu izo bituzanira abantu benshi bishiramo kuri ibintu tuzi ego urashobora kumva nk'umupastori ngo ngira gusengera inguru nk'akazi akazi kari ni karya nyene nimba muri abantu ibihumbi 10 muri kumurondera akazi hari ahantu hari buzi igihumbi naho pasiteri yaragusengera ibihumbi 9 ntibironka arasenga kugira ngo urumva ukuntu tutamenye dushaka ko nico tuza gukora kugira bwa butunzi kama yaduhaye ningene twigenza kugira tubikoreshe umengo bamwe bashaka kudemisiona bimvira ati Imana izobikora mu kibanza cacu ariko abarundi baravuga bati Imana ifashe wifashije numva wowe ni umugani wategeza kuba twifashe wifashije hanyuma nuka tusanga abantu bavuga bati nyimba ndari umushomeri nyimba ndifise ingwani nizi